Ako hambere ikiganiro ca kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA y'imisi yose ya kane. Mwewe neza nshuti namwe bakunzi ba RPA, kaze mu kiganiro gihariwe ako hambere. Twaheruka kubaganira ibijanye n'umugirwa wo kubandwa. Uyu munsi tubabwira umugirwa wo guterekera ukwatirwa mu bishegu hamwe n'abapfumu. Umutumire wacu no musanzwe mumaze kumenyera, umuhinga mu by'akahise ku Burundi, Luc Nduwimana. Ndakuramukije nyakubahwa mutumire. Ndaramukije nanje. Umutumire yatangura asigura ibyo kwatirwa mu bishegu no gusaba abarinzi mu bazimu. Mu gihe cyo kubandwa byarashika uwo babandigwa ugahura harimwo umwe yaje gusaba iryo banga ko bomubandigwa kugira ngo nawe abe umwe mu bishego vya kiranga. Yarabisaba akongera agasaba yuko bamuhamagarira umuzimu umwe mu bapfuye baba barapfuye bubahitse, akamubera nk'umurinzi azokwama murinda mu ngendo zose azofata, ndetse azomufasha mu gihe ari mu manza ari kuburana, akazomufasha ari ku rugamba ari kugwana, akazogenda amugira inama mu gihe cyose ageze mu bihe bigoye bikomeye byo mu buzima. Uwo rero murinzi yaba yarahawe uwo muntu ico gishego gishasha, ni nawe yagenda herekanwa ku mwana. Umuvyeyi yapfuye, uwahora murinda yashobora kuzorinda n'umwana asize. Ibishego rero babitoranye mu buryo bubiri. Ubwa mbere hari ibyo kiranga we yicagurira igihe harimwo nk'amuntu yagwaye nk'abazimu yabonetsemwo abadayimoni, bakamuvura mu buryo bwabo bw'abapfumu. Bamuvuye bakabona ariko afise izindi mpano zo guhishurirwa, zo kubona ibintu no gutahura ibintu bidasanzwe. Ico gihe kiranga yaramugomwa akamwatira, bakamwatira mu buryo bwo kubandwa, bagaheza bakamwatira nk'umwe mu gishego. Byarashika kandi ubandwa akisabira umurinzi umwe uwo bita ingabwa mu gihe ari umuntu akiri muzima ariko afise ubushobozi ubasha. Bamwe nkuno munsi duvuga ngo bakoresha mangetengete, bakamubonamwe ubushobozi budasanzwe ku buryo ubandwa yagira ati jewe mbaye nakari wa ndinda, ari wafasha, ari wa andinda muri byose, yangira inama, nta byago nogira mu buzima. Uwo rero iyo akiri muzima bamwita ingabwa. Niwe rero yaheza agafasha ico gishego akazokirinda mu buzima ntikigira ibyago. Ariko murumva ko batoranya umuntu afise icubahiro kandi afise inkomezi kandi yubashwe no muri ako gace baba babayeho. Ikindi gice kindi naco mu mabanga yaho hambere mu bijanye no gusenga kwaho hambere canke guhamagara Imana no kuyambaza kwabo, hari ibyo bita guterekera. None Luc Nduwimana, wotubwira uko uwo mugirwa wo gutandukanye no guterekera? Guterekera baterekera imizimu. Babaterekera iyo umuntu umwe mu muryango hari uwapfuye kera agapfa mu muryango, bagira bati naka twaramukunda yari afise akamaro kandi yo tugira akamaro n'ubu, canke tutamuterekeye yo duteza ibyago, baraterekera. Guterekera rero kuri mu bintu bitandukanye no kubandwa. Wo kubandwa ahanininya wari mugenzi wo gusenga kandi bayobowe na kiranga. Ariko guterekera n'uwundi mugirwa wundi usanzwe wo waba mu buzima bwa misi yose, ukagirwa cane cane bawugirira imizimu kandi bafashwa n'ingabwa yo mu muryango. Iyo ngabwa rero niyo yafasha mu gutanga ibimazi. Ivyo bimazi ikabitanga kugira ngo ntihagire ibyago bizoshikira umuryango bije biva ku mizimu. Ibimazi batanga haba arashobora kubaho ico bita nko kumurikira imizimu. Bashobora kumurikira umuzimu yari nk'umukobwa wapfuye akiri umuseribateri agapfa ari umukobwa, ico gihe bamumurikira umwana w'umusore akiri muto. Iyo yapfuye ari umuhungu naho w'umusore bamumurikira umukobwa akiri mutonyi. Baratanga kandi barafata inzoga, bagafata ubuki, bagafata inzoga z'amasaka zivanze n'ubuki, bagafata inyama zokeje, bagafata
bagafata amata iyo ari umuzimu w'igitsina gore basukaho amata hafi ku nganzo aho bamuhambye. Guterekera wari umugirwa wasa nk'itegeko uko waba mu buzima bwa minsi yose, kandi bigatuma baba bari bazi ko arivyo bikomeza ubucuti hagati y'abazima n'abapfuye, no kuvuga y'imizimu n'abakiri bazima, bikabarinda ibyago mu gihe icyo ari cyo cyose. Hari ikindi umugenzo bita ngo nuwo gusetsa. Umugenzo wo gusetsa ni ukuvuga ngo gusetsa ni nk'ugutwenza. Gutwenza, umugenzo wo gusetsa batwenza imizimu, navyo biri mu byakorwa mu buzima bwa minsi yose kandi mu miryango. Bakora mu gatondo canke ku mugoroba, serugo yaheza agafata ivu akarivanga n'amasaka akayatera mu muriro. Iryo vu yaba yaritoye imbere ya kakazu k'ivyatsi ka kera, maze ko yaba inzu y'ivyatsi, akagenda akagaterera mu muriro iruhande. Murazi ko kera bahamba abantu mu kigo, ntamba nk'izuno munsi zihari, bagafata rero bagacana umuriro hafi y'ahari imva, bagasukaho byavu rimwo n'amasaka. Nivyo bita ngo nugutwenza, ngo nugusetsa, abita gusetsa ngo abazimu. Yonye wari uwundi muryo wo gusenga aho hambere kugira ngo ntibahure n'ivyago, kugira ngo ntihagira ikibazo bazohura naco. Ivyo vyaratuma imiryango atavyago bahura, vyaratuma imiryango ibaho neza. Twumvise ibyo kwatigwa mu bishego, none ibyo bishego navyo ko numva ari vyinshi bitandukanywa n'iki? Kiranga aje mu Burundi yaje arongoye umugwi w'ibishegu bigaragara nk'abafasha biwe, kandi kimwe cyose cyari gifise amabanga yihariye. Muri ibyo bishegu nk'icitwa Nyabirungu, Kagoro, Sengoga, Nyamuzinda, Serutwa, Nyamwiza, Rubambo na Mugasa. Kiranga wewe yari umukobwa bafata mu miryango imwe y'Abarundi, bakamufata ko ari Kiranga, ariko yaboneka mu gihe cy'iminsi mikuru no yagaragara cyane, kandi yari umwe mu bapfira banga. Nyabirungu ni igishegu gikuru cari gikuriye ibindi bishego byose, ni naco carongora umunsi mukuru w'umuganuro, kikaba aricyo caba kijejwe uruhigi. Mu gihe c'uruhigi ico gishegu nico kibazwa byose ibiriko biraba muri iyo minsi mikuru. Iki gishegu Nyabirungu carakoma akamo, ako kamo cakoma ni nk'akaruru. Iyo nduru cakoma caba gisa n'ikigize alerte, gitabaza ibindi bishegu nko kubihamagara kugira ngo bize mu minsi mikuru yo gutanga ibimazi. Ico gishegu rero carangiza kirahiye imbere y'ibindi bishegu, indahiro yaba yihariye, indahiro ijanye n'umunsi mukuru waba ariko barakora. Igishegu bita Sengoga coco, ibanga ryaco yari iryo kurinda, gucunga umutekano w'imiryango kugira ngo ntihagire ibibi. Murumva ko umuryango hari ibyo wasabwa nawo, abafise uburyo barakigabira, bakagabira inka. Iyo nka bagiha yaba ari inka itigeze ipfusha na rimwe, no kuvuga inka bita inka y'isugi. Murazi ko mu mico y'ikirundi hari amasuga atatu: isugi y'umukobwa, isuga y'inka n'isugi y'amasaka. Amata rero y'iyo nka n'amavuta mu mata iyo batereye, amasoro canke amata y'iyo nka yanyobwa n'abantu b'iyo nzu gusa. Iyo nzu yagabiye ico gishegu iyo nka, uvuga uwo muryango. Amata arenze ko baca bayazana mu minsi mikuru, agakora mu buryo bw'ubandwa canke mu guterekera. Ikindi gishegu ni citwa Kagoro. Kagoro rero ni igishegu cari giteye ubwoba, cari gitinyitse. Coco bari bakizi ko ibanga kijejwe ryari ibanga ryo guhwamika uburakari bw'abazimu kugira ngo igihugu ntikigwe mu kaga, ndetse n'ibindi byago bishobora kuza. Bagiha ibimazi by'abantu kugira ngo naco kirinde abasigaye, kibarinde ibyago. Kagoro rero we ibimazi yaronka ni muri ba bantu twababwira mu gihe cyo kwimika umwami ko hari ibimazi by'abantu bagomera ku nka zikabajarukirako. Ni ukuvuga ngo barya abantu rero baba bapfuye, baca bagenda bagashira ico gishegu bita Kagoro, bakagishira ibiziga by'abo bantu. Coco ico cagira caca gifata amaraso kikayanywa. Ayo maraso rero canywa niyo yatuma mu migenderanire byagiranira n'amazimu bashobora guhwama, ntibabe boteza ibyago Abarundi. Kagoro rero cyari igishegu cagaragara mu minsi mikuru y'igihugu.
serutwa cagendana ubuhiri kikagera kirabuzungagiza gikubita mu kirere gikubita ubusa bakavuga ko coba caba kigo gikubita abansi kigiza y'abansi. Ico rero nico cama kigendanira kiranga kikamugendera imbere mu ngendo zose yagira, nico camugendera imbere. Hakaba igishegu bita rubambo. Ico gishegu rubambo co cari kijejwe amabanga yo kubandwa, ni naco twofata ko cari gikuriye kubandwa kose. Kindi gishegu ni igishegu bita mugasa, coco carinda inzuzi kikarinda imyoga n'amabenga, cari kijejwe kubuza ibyago vyo kwaduka biturutse ku nzuzi zitewe n'uburakari n'ishavu riturutse ku bazimu. Ari n'ikindi gishegu bita nyamuzinda. Nyamuzinda coco ni igishegu co kimwe na kagoro cari gitinyitse cane gose, bavuga ko ari nawe atuma abantu bapfa, ndetse ko n'abapfuye ariwe yakira imitima yabo akayimanukana ikuzimu ngo ku mwami w'abapfuye. Nyamuzinda nta murundi n'umwe yamuhanirwera. Hakaba rero n'ikindi gishegu bita nyamwiza. Nyamwiza cari gishegu cari kimeze neza, cari gikunzwe cane, ndetse bavuga ko yoba ari umushinga ntahe, ico twita rosaje, akaba yibera ku kirimba ibwami. Ico gishegu bena na kagoro byari ishegu by'igihugu byo ku rwego rw'igihugu, nukuvuga ko byaba ibwami. Nta ngingo na zimwe zafatwa ibwami canke zafatwa n'abaganwa bakomeye zifatiwe ibwami, ivyo bishegu bitahari kandi byabera mu ngoro ya Nyamwiza. Aha niho n'abapfumu batangira ibimazi bakabiha abazimu kugira ngo bahwamike uburakari. Iyo ngoro ya Nyamwiza niyo yabamwo n'ibigwanisho byo kurinda ingoma no kurinda igihugu. Turetse ivy'ibishegu haravugwa kandi abapfumu, abo nabo ivyabo byari vyifashe gute? Abapfumu bari mu bwoko butandukanye. Umupfumu twababwira ko yari afise ikibanza uno munsi, twofata ko ari kuva aho haziye inyigisho za missionnaire baje bavuga ijambo ry'Imana, yari afise umwanya nawe nyene ugomba kumera nk'uwa abamenyeshamana canke abapatiri canke abapasitori ba kino gihe. Hari abapfumu bita ngo abapfumu b'umutwe, n'abapfumu bashobora gusobanura imvugo zaba zifobetse zagaragaye mu mahishurirwa mu ndoto canke iyo abantu bafise bikamuzazanira bo bakashobora kubimusigurira kiza. Baba barimwo abazimu canke twovuga ngo abadayimoni no munsi mu mvugo ya kino gihe. Ariko hari uwundi mugwi w'abapfumu bari bafise izindi ngabirano zabo. Izo ngabirano zabo zozo zari zitandukanye n'izabo bashobora gusigura canke guhishurirwa mu buryo bw'amayerekwa. Barabahinga mu bijanye na mamaji, abandi bakaba bashobora kuba uraba kubigaragara, nukuvuga ngo iyo ari inka igize ikintu runaka, intama, ibindi bitungwa, inkoko canke ibindi, abo na wundi mugwi w'abapfumu. Akaba n'uwundi mugwi w'abapfumu bobo twofata ko arabagizi ba nabi, uko barabarozi bakica abantu. Bashobora kubica babisabwe n'abandi canke bakabica kubwo kunezereza ababaye ubwo bubasha, ndetse n'abantu bagaragara ari abantu bameze nabi. Uwo wari uwundi mugwi nawo uja muri abo w'abapfumu twavuze. Hakaba n'umugwi ugira kane w'abapfumu utandukanye n'abandi, bobo baboneka nk'abaganga. Umuntu agwaye nyonko bakaba bamuha umuti runaka, inka zarenze bakazirengura, zarenze inyana zazo. N'abandi bashobora kuvura inguma nk'intore zakomerekeye ku rugamba, bakamenya imiti babashirira ku nguma zigaheza zikuma. Nino ngaha nyene ikigabane ako hambere cyo kuri wa kane giciye kirangirira. Ndakengurukiye mwe mwese mwafashe umwanya wo kucumviriza na Gahwane. Cari kiganiro ako hambere, imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere.